ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbc gahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, ni saa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prime ndi ku magenge. Kaze mwese mu makuru yacu, turi kuwa gatatu itariki 27 ukwezi kwa kabiri mu 2019. Ingingo zamwe mu makuru tubafitiye: umukuru wa Nigeria Muhammadu Buhari yaraye atsindiye ikindi kiringo ca kabiri cyo gutwara Nigeria indi myaka 4 nyuma y'amatora yabaye kuwa gatandatu, yarushije miliyoni 4 z'amajwi uwuza imbere mu bahiganwa Atiku Abubakar. Pakistan ivuga yuko yakoroye indege zibiri z'Ubuhinde mu cuka kibi gikomeje kunyuka hagati y'ivyo bihugu bibiri bipfa intara ya Kashmir. Mwisabukuru y'amasinema ya Africa Fespaco The Mercy of the Jungle y'umunyarwanda Joel Karekezi iri muzihiganirwa agashimwe gakomeye. Uburundi bwo uyu mwaka nta na kimwe bwarungitse mwihiganwa. Nomenya neza ukibatuma mugabo bashi abakora amareresi basigaye bakora amareresi make bigaca bituma rero uno musi muri Fespaco tutaserukiwe kandi abari ibintu bibabaje cyane. Ngo abagore bagiye kuroba nta mafi yoboneka. Tworoba imisi imboga zashatse gufa zirafa, zitashatse kuboneka ntiziboneka. Urumva sukuce bavuga ngo abakenyezi nabo birukanye imboga, abo nabo bagabo bakivuga ivyo baracari inyuma y'iterambere. Turagaruka kuri zo mpari z'umugenzo ubuza abagore kuroba mu Burundi. Ibyo byose bihagarikiwe na Florentine Kwizera. Ariko tubanze twumve muri make ayaza kwisonga mu makuru y'isavugwa muri BBC muyashikirizwa na Prudence Ngiyumva. Wahoze ari umunyamategeko wunganira Perezida Trump bwite yatangaje ko Trump ari umuntu w'ivangura rishingiye ku ruhu kandi akaba no mubeshyi. Mu buhamya yahaye komite y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Michael Cohen yavuze ko mu buryo burambuye amagambo ya Trump arangwa n'ivangura rishingiye ku ruhu. Avuga kandi ku mafaranga yishyuye umukinnyi wa filimi z'urukozasoni bita porn wari wagiranye umubano na Trump, ndetse n'uburyo bwana Trump yagerageje guhisha indangamanota ze n'amayeri yakoresheje kugira ngo ntakore igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Cohen yanavuze ko Trump yarazi neza igihe ubutumwa bwa email bwagombaga gusohorwa bufite amakuru mabi kuri Hillary Clinton, umukandida waruhanganye na Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2016. Cohen yavuze ko azatanga ibimenyetso bishyigikira ibyo avuga kuri Trump. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiro bya Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, byavuze ko nta muntu ukwiye gufata ibivugwa na Michael Cohen wahamijwe ibyaha byo kubeshya nk'ukuri. Minisitiri w'intebe wa Pakistan yasabye ibiganiro n'Ubuhinde nyuma y'uko indege z'intambara z'ibihugu byombi zakozanyijeho mu kirere cy'akarere ka Kashmir. Imran Khan yavuze ko impande zombi zinafite ibisasu bya kirimbuzi zidashobora kubara nabi ibintu bishobora kuba byaketera intambara. Pakistan yavuze ko yarashe indege ebyiri z'Ubuhinde, nasohora amashusho yerekana umupilote wafashwe. Ubuhinde bukaba bwasabwiye ko arekurwa. Unavuga ko bwanahanuye indege ya Pakistan bunaburizamo umugambi wayo wo gushyiraho ibirindiro bya gisirikare. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi EU udashobora kwemera icyemezo cy'Ubwongereza ko gikererezwa kugira ngo kubusohokemo nk'uko biteganyijwe, keretse habaye impamvu itomoye y'icyo Ubwongereza bwifuza mu by'ukuri. Avugira i Paris ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Angela Merkel, Bwana Macron yavuze ko EU ikeneye ifatwa ry'ibyemezo aho gukenera ikindi gihe. Yavuze ko iri kererezwa ryasuzumwa niba Ubwongereza busobanuye neza amahitamo yabwo mashya. Si les Britanniques ont besoin de davantage de temps, Abongereza niba bakeneye undi mwanya turashobora kuvyihweza babisavye mu gihe vyoba bivuye ku gushaka kundi kwabo, ariko ntidushobora na gato kwemera kongera ikiringo tutazi neza intumbero bafisi yariyo. Nk'uko duserukiye mu biganiro Michel Barnier yavuze, igikenewe si uwundi mwanya, ahubwo ikintu nyamukuru n'ifatwa ry'ivyemezo. Rero igihe kirageze kugira Abongereza bahitemwo baduhe icyo babona gikwiye kuba hagati y'abasangiye igikorwa, abagenzi kandi bunze ubumwe. Ni ukuvuga intumbero imwe y'umugambi wa kazoza. un projet commun pour l'avenir.
Abadepite b'Ubwongereza bitezwe gutora uyu munsi ku mushinga w'izindi mpinduka zigamije kubuza ko Ubwongereza buva muri EU ku itariki ya 29 z'ukwezi gutaha kwa gatatu butageze ku masezerano. Abategetsi muri Kenya bari kugorwa cyane no guhosha umuriro uri gukwirakwira ku nkengero z'umusozi witiriwe Kenya, Mount Kenya. Iyi nkongi iri kwangiza imyaka ikanica inyamaswa. Nubwo bitazwi neza icyateye uyu muriro, uri gukwirakwira bwangu kubera imiyaga ikomeye n'ibihe by'ubushyuhe bikomeye cyane. Umuryango utegamiye kuri leta Kenya Wildlife Trust wasabye ko wabona inkunga kugira ngo kajugujugu zifate umwanya zimene amazi mu misozi. Uyu muryango kandi uranavuga ko ibishashi by'umuriro biri gusingira cyane ishyamba rifatwa nk'isoko y'amazi kuri miliyoni z'abanyakenya benshi. Iyi ni BBC Gahuza miryango yumva kandi ugiye no kuri Kisoro FM muri Uganda. Perezida Trump na perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong-un batangiye umubonano wabo mbona nkubone ku nshuro ya kabiri i Hanoi mu murwa mukuru wa Vietnam. Baragerageza rero guhosha ibibazo biri muri gahunda y'ibitwaro kirimbuzi bya Korea y'Amajyaruguru, nubwo hari ibisobanuro bike kucyo iyi nama y'iminsi ibiri igamije kugeraho. Cyakora Bwana Trump yanditse ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Twitter avuga ko Korea y'Amajyaruguru ngo ishobora kuba igihugu cy'ubukungu bukomeye nireka gahunda y'ibisasu bya nuclear. Inkuru ya Barbara Platt muragezwaho na Yusuf Mugenzi. Perezida Trump na Kim Jong-un bahanye amaboko imbere y'amabendera y'ibihugu byabo. Bakomeje bahurira mu mwiherero hanyuma bajya gusangira n'abaherekeje. Perezida Trump arakoresha umubano we n'umuyobozi wa Korea ya Ruguru kugira ngo agere ku gikorwa yananiwe kugeraho mu nama yabo ya mbere yabaye mu mwaka ushize cyo gukuraho intwaro za kirimbuzi za nuclear. Trump arashyira imbere inyungu z'ubukungu kugira ngo Korea ya Ruguru ireke intwaro za nuclear. Aratanga urugero rwa Vietnam, igihugu kigendera ku matwara ya gikomunisti ariko gifite ubukungu bwifashe neza. Kim Jong-un aremera gusenya uruganda rukomeye rwa nuclear, ariko Amerika ikamwemerera kudohora ibihano yafatiye igihugu cye. Nta cyizere gihari cy'uko abo bayobozi bari bukemure ibibazo byose muri iyi nama, ariko bashobora kumvikana ku nzira y'ibiganiro bizakorwa mu gihe kiri imbere. Abapolisi mu murwa mukuru Khartoum wa Sudani barashe ibyuka biryana mu maso mu gutandukanya abigaragambye bari ku bitaro nyuma y'uko imodoka y'inzego z'umutekano yirushye mu nyubako y'umuryango umwe ikica umwana w'umuhungu w'imyaka 5. Abantu bahise berekeza ku bitaro aho umukuru w'uwo mwana ufite imyaka 6 ari kuvurirwa ibikomere bikomeye. Mu cyumweru gishize Perezida Omar al-Bashir yaseshe guverinoma ye anatangaza amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu rwego rwo kuburizamo imyigaragambyo imaze amezi menshi mu Rwanda. Abakurikirana hafi bya politiki ya Sudani baravuga ko nyuma y'imyaka igera kuri 30 ku butegetsi, ubu Bashir yiyambaje inzego za gisirikare kugira ngo zimufashe gutegeka Sudani no kumugumisha ku butegetsi. Prime urakoze cyane Prudence Ngiyumva. Igihugu ca Pakistan kivuga yuko cakoroye indege zibiri z'Ubuhindi congera gifata n'umudereva mu gihe ibintu bibandanya kuba bibi kurusha hagati y'ivyo bihugu bibiri vyompi bitunze ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear. Amatati yavyo akabashingiye ku ntara ya Kashmir bifa kuva kera. Ubuhindi bwemeye yuko bwatakaje indege ya MiG-21 kandi ko hari umupilote bwabuze. Minisitiri wa mbere wa Pakistan Imran Khan yavuze yuko ivyo bihugu bidakwiye kwihenda mu guharura nabi kubera ibigwanisho bitunze. Amerika, ishirahamwe rya Buraya n'Ubushinwa byasabye ivyo bihugu kwifata. Inkuru tuyibaze Mark niyo nkuru. Ikibazo kuri ivyo bihugu bibiri nukuraba ukuntu vyohagarika kunyuka kw'icuka kibi imbere y'uko ibintu biyangara. Bisa nuko bitari bwaboneke aho ibihugu bifise ibigwanisho rutura bita nuclear bigiranira ibitero. Umesha makuru Sutik Biswa yabwiwe n'uwahoze ari umuambasaderi wa Pakistan muri Amerika, yabaye kandi umuhanuzi w'abashikiranganje ba mbere batatu muri Pakistan ejo, ko ivyo bihugu bibiri biri mu ibenga bitazi. Uwakoze umwihwezo ujanye no kwivuna abansi ku Buhindi yizeye ko inteko zijeje umutekano mu Buhindi zitegerezwa kwitegurira ingwano atari yo gusotorana. Naho biruko, Daniel Markey wo muri kaminuza Johnson Hopkins muri Amerika yavuze ko hagisigaye intambwe nyinshi imbere yo kugeraho hakoreshwa ibigwanisho rutura. Iyindi ntambwe ihambaye ngo ishoboka ni igihe Pakistan yoshiraho umurongo ntarengwa utuma Abahindi barondegwa. Ibi bikaba bisa n'ibitarashikwako. Pakistan n'Ubuhindi vyose birafise ibigwanisho rutura, vyose bikaba vyiyitirira akarere ka Kashmir, ariko kimwe cyose kigafise ko agace.
ivyo bihugu vyagabuwe kubiri kuva bimaze kwikukira ku Bwongereza mu 1947 bikaba bimaze kugira ingwano zitatu, imwe gusa muri zo niyo itari yerekeye akarere ka Kashmir. Tuve mu Buhindi na Pakistan tuje muri Sudan aho imbuga hwaniro zasubiye kurekurirwa gukora inyuma y'amayinga 10 zugawe na leta. Kuva mu kwezi kwa 12 igihugu ca Sudan carashegeshwe n'imyerekano hafi ya buri munsi. Abategetsi b'ico gihugu bakaba baciye bugara Facebook, Twitter na Instagram ari navyo vyakoreshwa mu gutunganya imyerekano yo kuyamiriza leta. Ni inkuru ya Mercy Juma mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Ikomorerwa ry'imbuga nkoranyambaga rije nyuma y'iminsi mike umukuru w'igihugu cya Sudani atangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu cyose bigomba kumara umwaka. Muri iki gihe amakoraniro yose atahawe uruhusa ndetse n'imyigaragambyo ntibyemewe. Internet yari yabaye igikoresho gikomeye cyifashishijwe n'abigaragambya kubera ko leta ya Sudani igenzura irindi tangazamakuru risanzwe. Nyuma yo guhagarika imbuga nkoranyambaga, imirimbanyi zakoresheje indi miyoboro yigenga yizewe kugira ngo bategure imyigaragambyo. Ku mbuga nkoranyambaga abantu barahamagarirana ukoresha inzira nk'izi kugira ngo imyirondoro y'abakoresha iyi miyoboro ikomeze kubibanga kandi bahore biteguye ko leta ishobora kongera gufunga izi mbuga. Hariho icyoba ko guverinoma yahiga bukware abazakomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga batanyuze muri iyi miyoboro yigenga yizewe nko mu gihe cyo kwegeranya amakuru ku myigaragambyo. Imyigaragambyo yo mu mujyi wa Khartoum yakongejwe n'izamuka ry'igiciro cy'umugati ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, ariko aho bigeze abigaragambya barasaba perezida wa Sudani w'imyaka 75 kwegura. Yari inkuru ya Mercy Juma. Umukuru wa Nigeria Muhammadu Buhari yaraye atsindiye ikiringo ca kabiri cyo gutwara Nigeria iyindi myaka 4 inyuma y'amatora yabaye kwa gatandatu uheze. President Buhari yarushije amajwi angana na miliyoni 4. Uwuza kwisonga mu bo bahiganwa ariwe Atiku Abubakar. Uwo nawe akaba yahakanye ivyavuye mu matora avuga yuko yaranzwe n'utunenge. Inkuru ya Tommy Oladipo muyumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Mu majyaruguru y'igihugu niho hamuhesheje amahirwe yo gutorwa, aho Perezida Buhari akunzwe cyane. Nyuma y'aho byavuye mu matora bitangarijwe, yijeje ko azongera imbaraga ku mutekano, kuzahura ubukungu no kurwanya ruswa. Ariko umugabo waje ku mwanya wa kabiri yashidikanyije kuri iyo mibare, akaba ateganya gutanga ikirego mu rukiko. Umukandida uza kwisonga ku ruhande ruhanganye na leta Atiku Abubakar avuga ko bitangaje kubona aho afite imbaraga cyane mu majyepfo y'uburasirazuba, abitabiriye amatora ari bake cyane ugereranije no mu bice bitarimo umutekano, aho amatora yitabiriwe ku rwego rwo hejuru. Indorerezi z'amatora zagaragaje ibura ry'ibikoresho mu bikorwa by'amatora, ariko ngo ntaho zabonye uburiganya. Uhereye ku mubare w'abantu miliyoni 84 biyandikishije, aya matora yagombye kuba ya mbere muri Afrika yitabirwa cyane, ariko icya gatatu cyabo nibo batoye gusa. Ibi bikaba bidasanzwe. Yari inkuru ya Tommy Oladipo. Mubandanye kumva BBC Gahuza miryango munatwumva muciye kandi kuri Kisoro FM. Ni mu majepfo ya Uganda kwa afise internet mushobora kutwumva muciye kuri BBC Gahuza akaburungu.com canke BBC Facebook Live. Tuje muri Fesipako, isabukuru y'amasinema yo muri Afrika imaze imyaka 50 itangujwe ikaba ibera muri Burkina Faso. Mu masinema ariko arahiganwa etalon mu masinema ariko arahiganirwa etalon do yenenga. Ako niko gashimwe ka mbere gakomeye muri Fesipako. Uyu mwaka harimwo Mercy in the Jungle y'umunyarwanda Joel Karekezi asanzwe amenyereye kwitaba iryo higanwa. Yavuganye na mugenzi wacu Victoria Uwankunda ari ngaho Wagadugu ariko harabera iyo Fesipako. Joel Karekezi abanza kumubwira ingene yubatse iyo sinema yiwe nico ashaka gushikako. Filme n'urugendo cyane cyane ruhera ku gitekerezo. Filme iri hano yitwa The Master of the Jungle, ni indi filme cyane cyane ku ntambara, aho nagerageje gukora filme atari igihugu gitera ikindi, ariko cyane cyane nshaka kumenya ku basirikare mu gihe bashobora kuba bari mu ngorane zitandukanye, aho batakara mu ishyamba, aho bagomba guhangana no kubaho ubwabo, kugerageza kubaho, ariko cyane cyane no kwimenya no gufata imyanzuro ingenzi ku buzima bwabo. So ni filime cyane cyane navuga ko ari ingenzi muri iki gihe, ntabwo ireba cyane gusa abanyafrika cyangwa u Rwanda gusa, ni filime ireba
irareba isi yose kuko turi mu gihe intambara ziri ahantu hose muri Iraq, Syria n'ahandi, aho ari filime ifasha abantu gutekereza ejo hazaza hacu heza ku rubyaro n'abana bacu. Filime yawe ya mbere nk'uko wabivuze Imbabazi n'iyi ngiyi byose bireba ku kibazo cy'intambara. Ni iki gituma ushaka kureba cyane kwitaho cyane ku kibazo cy'imibereho mu ntambara n'ukuntu abantu babaho n'ukuntu abantu bababarirana bakanakomeza kubaho nyuma y'ibibi byababayeho mu ntambara? Intambara uburyo nyivugamo cyane cyane sinibanda ku bibi gusa, ahubwo icyo mba nkeneye ni ku cyizere n'uburyo iyi filime ikoze, cyane cyane uyirebye wese abona ubwiza bw'umugabane wacu Afurika, uburyo kubaho no kubana ari ingenzi. Nicyo cyane cyane mba nifuza mu mafilime yanjye yose nkora, cyane cyane nibanda ku bumuntu n'ejo hazaza n'icyizere muri rusange. Filime mwayikoreye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ishyamba, ni rinini, harijimye. Wabwira bari kutwumva ukuntu biba bimeze iyo umuntu ari gukora amafilime nk'ayo ngaho nk'ahariya muri iriya shyamba ryo muri Kongo? Filime twayikoreye mu ishyamba riri hafi y'u Rwanda na Kongo, ariko mu gace ka Uganda bita parike ya Bwindi, ariko cyane cyane ko twabonaga iryo shyamba riduhereza amashusho asa neza nuko ishyamba ryo muri Kongo ryaba rimeze. Gukorera filime mu ishyamba ntabwo byoroshye. Gendo twakoraga ibikoresho byose twagombaga kubyitwaza ku modoka nishobora kwinjiramo, twagendaga amasaha menshi kugira byibuze tugere aho tugomba gukorera filime. Ni filime yari mu buryo bw'umubiri iravunanye, mu mutwe buri wese umva umunaniro n'iki, ariko icy'ingenzi ni uko abo twakoranye bose bifuzaga ko iyi filime ikorwa, bari biteguye kwitanga kugeza filime tuyikoze ikarangira. Filime yawe iri mu zafunguye ibi birori kandi iri no mu mafilime 20 ari guhatanira igihembo kinini Leta Londo Yenenga. Umaze kumenya ko wagize kuri urwo rutonde wumva umeze ute? Noneho kuba filime yanjye ariyo yafunguye Fesipako, urumva ni cyane cyane numva ko ari igitangaza kuri njyewe, byaranshimishije. Joel Karekezi wa film Mercy of the Jungle. Muri yo sabukuru y'amasinema yo muri Africa Fesipako uyu mwaka Uburundi nta na kimwe bwajanye mwihiganwa, ariko urwego rw'amasinema mu Burundi Festicab rwararungitse intumwa muri Fesipako igiriya 50 kuva itanguye mu 1969. Umwe mu ntumwa za Festicab ni Madame Francine Munyana. Twavuganye mbanza kumubaza igituma atasinema yavuye mu Burundi uyu mwaka. Icaritumye nibaza ko ibyo twaciyemo kuva mu 2015 nabo nyene byabakoze ko kinomenya neza ikibatuma mugabo benshi abakora amareresi basigaye bakora amareresi make bigaca bituma rero uno munsi muri Fesipako tutaserukiwe, kandi abari ibintu bibabaje cyane kuko burya twari tumaze Fesipako yo mu 2015 yo mu 2017 twari twarabonetse, kandi abari ibintu byiza cyane ko tuja mu mahiganwa yo hanze, bica bituma Uburundi bwa mbere bumenyekana, kandi nabo nyine baba bakoze amareresi bumva baryohewe kandi baca bagira n'ingoga nyinshi zo gukora yandi mareresi gusumba. Muvuze muti ntimuzi imvo, ariko ngira ngo mwogerageza kwibaza hoba ari ikibazo c'uburyo, coba ari ikibazo c'abantu? Ikibazo c'uburyo kirahari cyane gose, kuko mu bindi bihugu usanga hariyo nk'ikintu bita fond ya production y'amareresi ku mwaka, ugasanga nk'abakora amareresi barahiganwe mu gihugu nyene hamwe, ugasanga barahiganye haratoye ireresi imwe mugabo igacikawa, kandi ireresi rero ndende. Rero kubona ubwo buryo atabuhari nico kintu cya mbere gituma mu Burundi hadakorwa amareresi menshi. Ikindi gica kabiri gituma nuko twiyugurura cyane, kuko hariho amashirahamwe menshi yugurura ukagenda guhiganwa, ugasanga mugabo duhera mu kwandika, ugasanga ntidufite novuga nti la capacité yo gushobora kwandika ireresi kuva tukiryandika. Ivyo rero bica bibatuma badashobora no kuja guhiganwa muri ayo mafond yandi abashaka gufasha abakora amareresi. Ivyo rero bigaca bituma benshi bihebura, badafite amahera yabo ku mupfuko kugira bakora amareresi, kuko burya benshi abakora amareresi mu Burundi bakora amareresi bivuye mu mahera yabo. Ubu rero ngira uko imyaka igenda amahera agenda aragabanuka, urumva bariko bariruka n'ubuzima bwo kubaho bwo gufungura. Kwata reresi canke filme mwagiye muserukanye ngaho muri Fesipako, mukaba mwagiye muserukira Festicab, none mwajanywe niki?
dusanzwe dufite novuga nka partenariat hagati ya fesicab na fesipako. Iyo habaye fesipako haragenda umuntu wo muri fesicab. Ikiba kitujanye sikindi tuba tugiye kurondera amareresi meza natwe twashobora kwerekana muri fesicab, kuko nkungu turafite fesicab izoba kuva itariki ya 31 z'ukwezi wa gatanu gushika itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Urumva ayo mareresi yose niyo tuba tuje kurondera ahubwo kugira tuzoyerekana iwacu. Natwe uwuje muri fesipako aje mu Burundi nico abaje gukora, kandi mu mwaka uheze muri 2018 yaraje, ariko kubona atagiye atwaye ireresi na rimwe nuko yabonye yuko ndibaza yuko atareresi byiza ryamukozeho, kandi ivyo biratuma tubona yuko n'abakora amareresi usanga batayakoze neza nk'uko bahora kubera zijya ngorane zose nababwiye z'uburyo. Francine Munyana wo muri Festicab, ejo mu runana badufitiye iki? Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye ni ukuri firi njye aho bigeze rwose ibingibi ntabwo mbyumva. Ariko se niba utabyumva uragira ngo ngire njye nta kindi ubu noneho nshaka, ndagira ngo mbwize ukuri. Mbwira ukuye kuri se. Mbwira niba atari njye ushaka mbimenye, naho ubundi njye ndabona amaherezo ibi bintu bitaza kuba byiza. Ni 12:45 kuri BBC. Abazoba hari ku munsi w'ejo muri kano kanya turaba yavugwa mu nkino na Jean Claude Mwambutsa. Mwiriwe neza nshuti za BBC, ikaze muri amakuru yacu y'imikino. Duhera mu Rwanda mu mukino wo gusiganwa ku magare mu irushanwa rya Tour du Rwanda. Kuri uyu munsi waryo wa kane, umunyakolombia Villa Vanegas ukinira ikipe ya Israel Cycling Academy niwe wegukanye agace ka kane k'irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour du Zuba bw'igihugu, ni ku burebure bwa kilometero 103. Yakurikiwe na Torres Muino Pablo umunya Espagne ukinira ikipe ya Interpro Cycling yo mu gihugu cy'Ubuyapani, na Tesfom Sirak wo mu ikipe ya Eritrea basiganwaho ibice by'amasegonda. Isiganwa rikomeje kuyoborwa n'umunya Eritrea Kudus Merhawi ukinira ikipe ya Astana Pro yo muri Kazakhstan. Muri rusange Kudus Merhawi arusha uwa kabiri Daramae Rain wo muri Estonia amasegonda 17, akaba yarashyize intera igaragara cyane hagati ye n'abandi bakinnyi bakomeye abo mu Rwanda ndetse n'abanya Eritrea, dore ko barusha hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Ku munsi w'ejo irushanwa rizakomeza ryerekeza mu mujyi wa Musanze. Mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, Brendan Rodgers niwe mutoza mushya wa Leicester nyuma yo gusinya amasezerano y'imyaka 3 asimbura Claude Puel wari umaze amezi 16 yonyine atoza iyi kipe. Rodgers yavuze ko agiye kwitanga uko abishoboye akagarura igitinyiro Leicester yari imaze gutakaza. Uyu mugabo yatozaga ikipe ya Celtic aho yasakumye ibikombe hafi ya byose mu myaka 3 yari ayimazemo. Rodgers asinye mu gihe cyiza, dore ko Leicester yongeye gutsinda mbere yuko ayegurirwa yatsinze Brighton ibitego 2-1. Brendan Rodgers abaye umutoza wa kane uhawe kuyobora Leicester mu gihe kitarenze amezi 23. Ubwo tukira mu Bwongereza, ishyirahamwe ryaho ry'umupira w'amaguru ngo ryatangiye iperereza ryo kumenya niba Manchester City yaba yarishyuye uhagarariye Jadon Sancho ubwo yari agifite imyaka 14 gusa. Amategeko avuga ko umukinnyi muto utarageza ku myaka 16 adashobora kugira umuhagarariye umwe bita agent. Ikinyamakuru kimwe cyanditse ko City yishyuye 200,000 by'amapaundi uhagarariye uyu mwana kugira ngo ayisinyire avuye muri Watford. Naho ishyirahamwe UEFA ryatangaje ko rigomba gufata icyemezo kuri uyu wa kane ku kibazo cya Sergio Ramos wa Real Madrid rirega kwihesha ikarita y'umuhondo ubwo ikipe ye yahuraga na Ajax mu gikombe cy'Uburayi. Ku mukino ubanza wa 1/8 Ramos yahawe ikarita y'umuhondo ku munota 89, ariko abatari bake bavuga ko yayihesheje ku bushake kugira ngo azahagarikwe ku mukino kwishyura, bityo ntazabure ku mikino ikomeye izakurikira 1/8. Mu gihe byakwemezwa ko yihesheje nkana iyi karita, Ramos ashobora guhagarikwa imikino 2. Naho muri Espagne muri iki cyumweru haraba ibintu bitamenyerewe. Amakipe y'amakeba Real Madrid na Barcelona barahura inshuro 2 mu gihe cy'iminsi 3 gusa. Kuri uyu mugoroba amakipe yombi arahura mu mukino wo kwishyura w'igikombe cy'umwami. Ubanza bari banganyije igitego kimwe ku kindi. Ku wa gatandatu amakipe yombi bazongera guhura muri shampiyona. Barcelona igomba kwinjiza igitego uko byagenda kose, kuko mu gihe banganya ubusa ku busa Real niyo yakomeza muri iki gikombe cy'umwami.
mu mukino wa tenisi abongereza Cameron Norrie na Joanna Konta bakomeje mu irushanwa rya Mexican Open ribera mu mujyi wa Acapulco. Cameron Norrie yatsinze Muyapani Yoshihito Noshioka seti 2-1, naho Joanna Konta asezera umudagekazi Laura Sigemund. Muri iyi mikino kandi igihangange Rafael Nadal yasezereye Misha Zverev amutsinze seti 2-0. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe. Amakuru yacu naha tuyasoreje mu gijoro ryiza na Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Mwambutsa. Mu kibanza cy'ikiganiro c'abagore, umugenzo ubuza abagore gukora akazi k'uburovyi mu Burundi woba uva kuki? Mugenzi wacu Gildas Yundimpondo yakubitiye ku kiyaga Tanganyika havugana n'abahasanze kuri ico kibazo. Tworoba nafi zirunga abakenyezi baragira mu bwato twama twabugiriyemo tugenda iyo muri Kongo tugenda nk'ahandi none imboga zice zihunga yoye bivana n'imiziririzo baba baraziririje urumva. Uyu ni Yolanda Hakizimana w'imyaka 37 umwe mu bagore badandariza imikeke n'indagara hafi y'ikiyaga Tanganyika. Yolanda ari mu bagore bake bubahuka kuvugira ku mugaragaro ibijanye n'ingene abagore batemererwa kuroba. Abagabo b'abarovyi bakunze gusigura ko umugore agiye mu bwato ifi zica zihunga, abandi bakavuga ko iyo ari mu butinyanka canke yibungenzeho adashobora no kwegera ikiyaga. Ivyo byose Yolanda abona ko ari kutamenya ko abagabo tworoba kubera ingufu turazifise zirya turimisha nizo tworobesha. Kwe turabikeneye turonse nk'umuntu yo duterera agacumu kubumwe kwe tworoba. Imisi imboga zashatse gufa zirafa, zitashatse kuboneka ntiziboneka. Urumva sukuce bavuga ngo abakenyezi nabo birukanye imboga, abo nabo bagabo bakivuga ivyo baracari inyuma y'iterambere. Bamwe mu bagore nubwo bipfuza gukora uwo mwuga basa n'abatinya ikiyaga. Nikifundishwa kwa kivuvi napasha kufanya hiyo kazi. Nigishijwe kuroba ako kazi nugakora. Twebwe abagore tuvyigishijwe twogashobora ariko ntigasanzwe. Aho mu mazi hari ibintu byinshi bitameze neza. Umuyaga n'amashetani y'ubwoko bwose urumva yuko utopfa kuhinjira. Abagabo bakoresha imiti, uri umugore ukaba ufise agahanga gato wohagwa. No ngaha ku nkengera amashetani yoshobora kuhadusanga, ariko nubwo bitoroshe babitwigishije twabishobora. Ni mpaka muwafunze. Bila kuwafunza watu wanaweza wakaishia ndani ya maji. Abagabo ntibereka ivyiyumviro by'abo bagore. Benshi muri bo bagaruka ku miziro ifatiye ku butinyanka, ku mbanyi no ku gitsina gore ubwaco. Ariko Emmanuel Harushimana umwe muri bo aratanga n'iyindi mvo ituma babakumira. Urabona uko imisozi ingana hari kuntu imiyaga iza. Ufate haje umuyaga wo muri Kongo, ucumenye ingene uhanzisha igipi. Haje umuyaga wo muri Muwonge, umenye ingene uhagarara. Birashika mugakura n'agahuzu kugira mugwane neza. Birashika hamusigara mwiboka. Umva mwokora akazi uri kumwe n'umuntu w'umugore ari mwijoro. Mwaca mwigira mu bindi. Mutinya amasanganya nkumbure. N'amasanganya gusa n'imiziro. Nashatse kumenya ikijya kumira ry'abagore riva ko maze negera Emile Mworoha umwigisha muri za kaminuza yanonosoye ivyakahise. Mu nsiguro ziwe uwo muhinga yibutsa ko kahise ku Burundi kajanye n'ibizira kuzuyemo imiziro myinshi. Umwuga wo kuroba n'umwuga udasanzwe kuko baja kuroba mu ijoro. Kuja mu kazi nkako mu kiyaga uhetse umwana vyotera n'ingorane nyinshi. Wihweje neza ingene imico n'imigenzo y'u Burundi yubatse, usanga kuva kera hari imyuga itari mike abagore badashobora gukora. Ubundi burorero nta mugore amanika inzu, eka nta n'umugore akora akazi k'ubuyangayanga. Nuko imico y'ikirundi ikoze. Naho biruko mu Burundi abagore basigaye bagaragara cyane mu bisata by'akazi bisaba inguvu nyinshi nk'igisirikare, igipolisi n'ibindi. Ariko igisata cyo kuroba ntikirabugurukira. Gildas Yundimpondo, Bbc Gahuza miryango i Bujumbura. Iyo nkuru ya Gildas Yundimpondo rero ni dushikanye ku mpera ya kino kiganiro cacu, ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse yuko umukuru wa Nigeria Muhammadu Buhari yaraye atsindiye ikiringo ca kabiri co gutwara Nigeria iyindi myaka 4 inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatandatu. Yarushije wo bahiganwa wa mbere akomeye Atiku Abubakar amajwi yashika imiliyoni 4. Nayo Pakistan ivuga yuko yakoroye indege zibiri z'Ubuhindi. Aya makuru yarahagarikiwe na Florentine Kwizera, jewe nabashikirije ndi Pkimende ku magenge. Mwese abaduteza amatwi turashimye twifuriza umugoroba mwiza.